Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iragabisha abantu bakora urudandazwa rw'amagendu rw'imitahe y'amafaranga y'abantu bahenda ngo bashinze ishirahamwe rikora nk'ibirimba maze bakabemerera yuko bazoronka inyungu zihanitse mu kiringo gito ku mitahe bazoba batanze. Muri ubwo bubisha nyene abantu ba mbere batanze imitahe yabo bahabwa inyungu ku rugero rw'imitahe batanze n'igitigiri c'abanywanyi umwe wese ategerezwa kwinjiza. Abanywanyi bashasha kenshi barahabura imitahe yabo kubera kubura abo nabo binjiza. Ubwo rudandazwa rw'amafaranga rurakorerwa no ku mihora ya Ecocash na Rimikash. Muri ubwo bubisha abakozi aribo musanzwe muzi ko bita aba agent bamwe ba Ecocash na Rimikash bakira amahera y'abene gihugu bababesha ko bagize urunani rw'abanywanyi rwitwa ikirimba kandi atari byo. Abo bakozi bashinga igitigiri c'amafaranga umunywanyi mushasha ategerezwa gutanga hamwe n'igitigiri c'abanywanyi bashasha ategerezwa kwinjiza kugira ashobore kurihwa. Iyo ngendo igaca ibandanya uko nyene uko umwe wese yinjira kandi akinjiza abandi. Umunywanyi adakwije igitigiri gisabwa c'abantu ategerezwa kwinjiza umutahe wiwe uca uherayo. Hari n'urundi rudandazwa rw'amafaranga rukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi aho abo basuma nyene bemerera abantu inyungu z'umurengera kandi mu kiringo gito ku mitahe bashiramwo bakoresheje amafaranga acishwa mu buhinga bwa none kandi akaba atemewe n'amategeko. Muri ubu bwoko bw'ubusuma iyo bene kubushinga babonye ko ababirukira batanguye kugabanuka canke iyo babonye ko bakwije igitigiri kinini c'amafaranga ku makonti yabo baca banyika. Ntibasubira kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi zabo kuko baca bazugara, nayo abari bashizemwo imitahe yabo bakabura aho abo bitura bagasigara bimyiza ibamfu. Muri ubwo bwoko bwose bw'ubusuma buhejeje kuvugwa bene ubutavuzwe ngaha, abinjiye ubwa mbere muri iyo migwi y'abambuzi nibo bahakirira kubera imitahe izanwa n'abanywanyi bashasha babihurumbira bizeye ko nabo bagiye kuronka amafaranga menshi ntibabone ko bariko barambugwa. Kubw'ivyo Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose ko ubwo rudandazwa rw'amafaranga rusahura abenegihugu rutemewe n'amategeko kandi ko ababikora bahanwa hisunzwe amategeko kuko baba barenze ibitegekanijwe mw'ibwirizwa rigenga ibikorwa by'amabanki byo kuwa 22 Nyandagaro 2017 mu karongo karyo ka 12.